Eheraba iyindi soko irahiye. Ni mu gihe haheruka gusha isoko zibiri zo hagati mu gisagara ca Bujumbura, ndetse n'izindi zo mu ntara nk'Ingozi no mu Cibitoke, aho naho nyene haheruka gusha. Isoko rero ya Kinindo nayo nyene yahiye, uretse ko Imana yakinze ikoresheje abajejwe umutekano n'igisirikare na protection civile, baciye barondera ukuntu bazimya n'ingoga umuriro utarafatwa hose ngo isoko ryose rishe. Rero galeri Ndayizamba na galeri Roparizie hamwe n'isoko y'Ingozi niyo mu Cibitoke nizo zaheruka gusha. Mbega wewe uriko uradukurikirana kuri runo rubuga rwa Sabanegwa TV, mbega ivyo ntivyoba vyaragukoze ku mutima? Mbega ko n'isoko yo mu Kinindo nayo nyene ihatswe gusha yose igatokombera, mbere hakaba hariho igice kimwe giherereye ku mamatera cahiye kigatokombera, mbega wewe ntivyoba vyaragukoze ku mutima? Kugeza uyu munsi rero turahojeje kandi turihanganishije abantu bariko barabura ivyabo biriko biratokomberera muri ayo masoko ariko arasha. Gumana natwe gushitsa iyi video iheze, wiyumvire ibintu vyinshi utari bwumve kuvyerekeye ayo masoko ariko arasha ndetse n'icabiteye. Aha kuri Sabanegwa TV niho turi. Fyonda ngaho kuri sabone, iryo jambo sabone riri munsi ya video, ufyonde na jeme na partage, ndetse hagize ikikubakiye wandike no muri commentaire utubwire uko uvyumva. Nuko rero twibanire ngaha kuri Sabanegwa TV, nshishikare tuganire, twungurane ubwenge, twige n'ico twokora, cane cane gusenga. Ni igihombo kinini cyane kuri leta y'u Burundi ndetse no kubadandaza, eka abenegihugu bose bariko baraburira ivyabo muri ayo masoko ariko arasha. Ni igihombo rero kinini cyane kuri leta, kuko leta irahomba n'umwenegihugu agahomba. Kugira ngo isoko yubakwe nuko leta iba yashizemwo imitahe igatanga ndetse n'ikibanza, umunyagihugu nawe agashiramwo umutahe wiwe akikokora, agashora utwo afise twose ariko ararondera umutahe kugira ngo atangure kudandaza. Birumvikana ko leta nayo iba yabigizemwo uruhara ikamuha ikibanza. Ni ukuvuga rero umunyagihugu iyo isoko ihiye, leta irahomba n'umunyagihugu agahomba. Nuko rero ariko ikibabaje nuko umuntu yarondeye umutahe imyaka 10 yose akikokora, uwo mutahe ushobora guhomba umunsi umwe canke ijoro rimwe gusa kubera ipasi y'amakara canke ipasi y'umuriro basize batajimije. Ivyo bigatuma isoko isha igatokombera. Bene data, birababaje kandi birateye agahinda kubona umutahe warondeye imyaka irenga 10 uriko urarondera uwo mutahe ukagenda ijoro rimwe, ukagenda mu kanya isase kubera ibintu nk'ivyo. Imana idufashe cyane. Hari amakuru rero ariko aravugwa ariko tudafitiye icemezo, agenda avugwa yuko nyakubahwa nyene galeri Ndayizamba yoba ariko arasaba uruhusha rwo kugira ngo asanure iyo soko, kuko abenegihugu biwe aribo bakiriya biwe bari bamaranye imyaka 2 bariko barayerera, babuze naho boba baricara. Aya makuru ariko avugwa ko yoba ariko arasaba uruhusha kugira ngo asubire ayisanure vyihuta, kugira ngo mu mezi 2 canke 3 abakiriya biwe babe basubiye kuronka aho bicara,
kugira ngo uwoba yarose akaduzeni k'utuntu canke se agapiyese k'utuntu asubira ashireho arondere ikijumbu c'umwana. Bene data, nshuti zacu, bashiki bacu, basaza bacu, mwese nshuti n'abagenzi mudukurikirana kuri runo rubuga rwa Sabanegwa TV, ni twebwe mutahe w'Imana Imana yashize muri iyi si. Ni igihombo gikomeye cyane iyo umuntu Imana yashize muri iyi si imugize umutahe kugira ngo uwo mutahe ucuruze wunguke, ariko uwo muntu agafata izo taranto Imana yamushizemo akagenda akazizika mu kuzimu, izindi taranto akazaya zikagururwa n'umuyaga, izindi zigaturirwa n'abadayimoni. Birababaje cyane. Wewe rero waje kuri iyi si uri muri misiyo y'Imana. Aha twese twaje kuri iyi si tuje muri misiyo y'Imana. Imana yadushizemwo itaranto zitandukanye kugira ngo ducuruze kandi twunguke, tube ibikoresho vy'Imana, Imana inezerererwa. Imana yadushizeho ngo kugira ngo tugende turayamira imbuto kandi imbuto zacu zigumeho, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo twame ivyamwa, twame imbuto zikwiranye n'ukwihana. None wega mugenzi, mbega uriko urungukira Imana canke uriko urayihombera? Hari abantu rero usanga barahombeye Imana, ingabire Imana yabashizemo zigasha zigatokombera, ugasanga nta kintu na kimwe Imana yobakuramwo, ndetse n'abariko barabaraba nta kintu na kimwe bobakuramwo, vyose vyarahiye bigatokombera. Sagaseseshwa rumuri rero nk'uko muvyibonera, iyo amasoko ahiye ibintu birasha bigatokombera, hagasigara umunyota gusa. Niko rero n'umuntu w'Imana ashobora kwisamarako ivyiwe Imana yari yaramushizemo ngo biryohere Imana n'abantu, bigasha bigatokombera bituriwe n'abadayimoni. Nta caha na kimugera umutwe, ibyaha byose warabikoze urabihetura, wabaye akabarore, imyotsi yarafumbye irafumbuka, bose barayibona. Abarundi ba kera bari bazi ubwenge, kuko nibo baciye umugani uvuga ngo ntawe uhisha umwotsi inzira ikirasha. Isoko yo mu Kinindo imaze gusha, twari muri ville tubona imyotsi iri harya hejuru ya limitere, imyotsi irabura cane yaduze igera harya mu gisagara hagati ca Bujumbura. Niko n'umuntu iyo yamaze kudabangana ivyaha vyiwe bikanuka, haragera igihe ata muntu n'umwe atabibona ko uwo muntu yahombeye Imana, kandi nawe ubwiwe iyo yamaze kugwa arabibona ko yahomvye. Ariko nagomba nkubwire mwene data, naho isoko y'Imana iba yamaze gusha igatokombera, haracariho ivyizigiro. Nk'uko Ndayizamba twumvise agomba kuyisanura, niko n'Imana ishobora gusanura umutima wawe, nawe ubwawe ubigizemwo uruhara ukavyemera. Imana yosubira ikagusanasana, kuko ivyizigiro birahari ko igiti catemwe congera kigashurika, kikanaga, kigashurika, kikongera kikama ivyamwa. Imana igufashe cyane mwene data uriko urakurikirana kino kiganiro, aho wowe uri hose kw'isi, haracariho ivyizigiro vy'uko wosubira ugahindukirira Imana, urondera umukozi w'Imana aho womubona wizeye, agufashe, agusengere, akurambike kw'ibiganza, aguhuze n'Imana, hanyuma usubire ukora ibikorwa by'ukugororoka, were imbuto zikwiranye no kwihana. Nta kabuza Imana izongera ikunezerererwe, kandi izongera iguhe gushorera imizi mu ruzi, ivyamwa vyawe bizosubira kujondajonda, icamwa
abazokirya ko bose bazohimbaza Imana kandi banezerwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nico gituma nkwibutsa gufurura ingabire iri muri wewe ngo yongere yake. Mwene data, haracari ivyizigiro kuko Imana yacu ni Imana itazi kubesha kandi ni Imana y'inyembabazi. Garuka wihane, uyihindukirire, uyirondere, urayibona. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ndondera urambona, mpamagara nanje nditaba, niko Uhoraho agize. Ntawayirondeye yayibuze. Ijambo ry'Imana ravuga ngo naho ibyaha byawe byotukura tukutuku, amaraso ya Yesu aravyoza, bikera nka sheregi, bikera nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Mwene data, hindukirira Imana ugaruke kuhoraho kuko ni inyembabazi Imana yacu iraguharira kandi urasubira uronka amahoro atemba nk'uruzi. Abakurikirana Sabanirwa TV tubasabe mufyonde sabone, mugire jeme, mugire partage ndetse na commentaire kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi bashoboka. Imana ibahezagire cyane, turabashimiye kandi mugubwe neza aho muherereye, abari Buraya, muri Amerika, Indonesia, muri Kenya, mu Rwanda, Tanzania, abari ku mugabane wa Buraya, mu Bubirigi ndetse n'abari hariya muri Australia, mwese mugira amahoro y'Imana aho muherereye, turabakunda. Imana ibahezagire. Ciao ciao.